Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi mu makuru twabatorokanije kuri uno munsi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ku mashure amwamwe haribonekeza ibibazo bitandukanye, bimwe muri byo akaboneka ko utuzu twasugumwe tuba tutameze neza, ahandi tukaba tutahari dukwiye. Abarundi bakora muri EAC bahamagarirwa kwiga icongereza kugira ngo bazohore batahura ibivugirwa muri EAC. Reka ndabaye ikaze mu kanya n'inkuru imwe mukwaye. Ndasubiye kubaha ikaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana. Ngo birababaje kubona Burundi butagira abakozi bakwiye muri EAC biturise kuba batazi ururimi rw'icongereza. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, ahasaba abakozi bo muri EAC kugerageza kwiga icongereza kugira ngo bazohore batahura ibihavugirwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Penyera ikaze mwana. Umushikiranganje Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yamenyesheje ko bibabaje kubona abaserukira u Burundi mu manama atunganwa n'ishirahamwe rihuza ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC badatahura ibivugwa muri izo nama vyose kubera kutamenya ururimi rw'icongereza rukoreshwa. Ni vyiza cyane yuko tugenda twigora kugira ngo icongereza n'ururimi ruvugwa henshi cyane, kurumenya cyane ntaco bihomvye ngo biratwungura. Abarundi iyo babonye bati hariho poste yarusha mu rurimi rw'icongereza kenshi baritinya ku vy'ukuri ko rafise intambamyi y'ururimi. Nibaza yuko ico kintu kirimwo, mugabo turetse n'ivyo abarundi turacatinya hanze cyane, turacatinya ivyo hanze cyane. Niyo woja muri za CAC Libreville abavuga igifaransa usanga abarundi ari bake. Nico gituma igikorwa cyo guhimiriza abarundi kuza barashobora gusaba akazi mu mashirahamwe mpuzamakungu, amashirahamwe y'akarere, twobandana dusensibiliza n'inamashinga amateka dufasha kugira ngo ugwaruka ruko rurakura bashobore kwinjiramwo nabo baje muri ayo mashirahamwe, kuko haraba akarusho amahera bahembwa baragarukana mu gihugu agateza imbere igihugu. Uwo mushikiranganje akaba yamenyesheje ko bagiye gusaba ko muri ayo manama hokoreshwa ururimi rw'igifaransa. Mugabo no gusaba yuko igifaransa cemegwa nk'ururimi rw'umuryango biteye kure. Nibaze ko Misiri imbere bizoca vyemezwa ku buryo n'ibyandiko ziraza mu ndimi zose, ari Igiswahili, Igifaransa cyangwa Icongereza. Ivyo biruko mu gihe uretse abategetsi bitaba ayo manama n'abifuza kwitura sentare y'akarere bavano mu Burundi, bivugwa ko batoroherwa kubera kutamenya canke ngo bavuge neza ururimi rw'icongereza, nk'abakomoka muri Kenya, Uganda, Tanzania eka n'u Rwanda. Penyera urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Hafi ya Rusizi kw'ishure ry'intango ya Mushasha riri mu Gatumba, abana bahiga ngo ntibagira utuzu twasugumwe ndetse n'amazi akaba yasubiye kubatera, bagasaba leta ndetse n'abagira neza kugira ico babafasha. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jessica Kahene Ingabire. Kuri iryo shure rya Mushasha riri ku metero nke z'ikibaya ca Rusizi, ahatewe n'imyuzurire kurangiye, abanyeshure baho ntibagira aho bihererera. Ubu basaba utuzu twasugumwe mu mihana y'hafi aho canke bakifashisha inyuma y'utuzu twasugumwe, ibitera umwanda n'umunuko mwinshi. Janete Hakizimana umwigisha kuri iryo shure akaba n'umwe mu rwego nyobozi, avuga ko igikorwa co gusanura utuzu tw'ubwiherero abavyeyi atagishoboye kuko bugarijwe n'ubukene. Tuvugana n'abavyeyi, muga n'abavyeyi ni ntaho nikora kugeza ubu, ntibikunda, sanga bigoye. Asaba ko bobasanurira utuzu twasugumwe, yongera asaba kandi ko bubakira urutiro kugira ngo aho imvura igiye gutasurira ntibacire umwaka hagati, bakakuramwo umwanda uburimo, hanyuma bukanagurwa no kunagurwa ko urabona yuko bumeze nabi, bwaramaze no kononekara. Ikigira kandi naco urabona ko ngaha amazi yongeye kandi nko kuba yaduteye tukiri mu kwa mbere,
imvura ifa kugwa gatoya amazi akaba yuzuye ngaho ku kibuga ugasanga abana bariko barabura naho bakinira. Ico twobona gikuru kandi cofasha tworonka abantu batuzibirira ahantu bakazibira bakagira igihome kuko bugaye birashoboka ko amazi naho yotera yokubita inyuma y'igihome mugabo ntiyo kwinjira hagati mu mashuri. Tuba vyiza cyane gusumba kuko tufise ubwoba yuko mu kwa kane imvura niyagwa tuzosubira gukorera ngaha. Igishuri rya Mushasha rigizwe n'amashuri abiri ariyo Mushasha ya mbere n'iya kabiri rikaba rifise abana bagera ku 2,000. Karene nawe urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Tukiri ku vy'amashure, umuyobozi w'ishure rya Gishingano riri muri komine Sare mu ntara ya Bujumbura aramenyesha nawe ko ishuri arongoye rifise ibibazo bitandukanye harimo ubukene n'ikena ry'utuzu twa sugumwe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura. Celestin Habonimana arongoye ishure shingiro rya Gishingano muri komine Sare mu ntara ya Bujumbura yemeza ko ishuri arongoye rihanzwe n'ibibazo byinshi, muri vyo harimo ubukene bw'abigisha hamwe no kubura utuzu twa sugumwe tw'abana. Ingorane nyamukuru ishure turongoye rifise dufise inyubakwa nke, amashure ni make, intebe ntizikwiye, ibitabo mfashanyigisho navyo ni bike, n'utuzu twa sugumwe natwo tugeze ku mushiro, n'abakozi bamwe ariko barashika mu zabukuru ni bake, ntabwo dufise abakozi bashimishije. Uyo muyobozi asaba abagira neza ko babafasha vuba bwango bakaronswa utwo tuzu twa sugumwe kuko utwo dutatu dusangira abanyeshure barenga 1,800. Tubasigaye tugihagaze ni dutatu, tundi twarabomotse. Ikindi gice gikurikira ubwa kabiri no kudufasha gusikura gutunganya neza y'amashure twubakiwe. Ingaruka ni nyinshi kuko abanyeshure ntibaheza ngo bige neza canke ngo bigishwe neza kuko biga ari benshi, bakicara ari benshi, bagakena ibitabo mfashanyigisho, ibitabo byabafasha, bica bituma umwimbo ubamo kabana bagasanga barananirwa. Ishure shingiro rya Gishingano rikaba rifise ingorane nyinshi, muri zo harimo nuko amashure yabo benshi biga bicaye hasi kandi hadasize n'isima. Desire nawe urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Amazu yo kwiyubikiramwo benshi bazi mu izina rya Sona mu rurimi rw'igifaransa burafise akamaro kanini ku buzima bw'abantu naho hatabura inkurikizi. Ivyo bishikirizwa n'umuyobozi w'ikigo INSP hari mu gihe bariko barashikiriza ivyigwa vyakozwe kuri ayo mazu. Kurikirana Profesere Nyandwi Joseph. Mu vyo twatoye hanyuma tukaraba n'ibindi vyigwa vyagizwe ahandi, twasanze yuko Sona ari ngirakamaro ku buzima bw'umuntu, cyane cyane ku ndwara z'umutima, ku ndwara z'amafyigo, ku ndwara zo mu mahaha zijya zibuza guhema nka asthme, ku ndwara zijya zo mu ngingo z'umubiri rheumatisme, ku ndwara z'ububabare umuntu agendana. Sona irafasha cyane ku bantu bama bumva yuko barushe. Hanyuma ikindi ku bantu bakuze cyane bafise ingwara yo mu mutwe yitwa Alzheimer, byarabonetse yuko abantu bagira Sona bakuze tabafata cyane. Mugabo rero Sona irafise n'ingaruka mbi kubera ubushuhe. Sona irashobora gutuma mu misoso y'umubiri hariho uduce twononekara. Utwo duce rero tukaca dutuma icunyunyu citwa potassium kiba cyinshi mu maraso, hanyuma kigashobora kugenda gushika mu misoso y'umutima, umutima ugahagarara, umuntu agapfa bukwi. Sona irashobora gutuma ubushuhe buduga cyane haba ku rukoba canke mu bihimba by'imbere mu mubiri, bigatuma umubiri udakora neza. Kubakunzi b'umupira w'amaguru, ishirahamwe Star Times irabamenyesha ko rigiye kuzohora ryerekana imipira mu ndimi zitandukanye, ururimi rw'ikirundi, igifaransa, icongereza hamwe n'igiswahili, ndetse bukamenyesha ko n'amadekodere yagabanijwe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jessica Karene Ingabire. Nkuko bishikirizwa na Michel Ndayishimiye MC
Sadiki aje kumenyekanisha Star Times Burundi igikombe ca Afrika 2021 cyo kibera mu gihugu ca Cameroon kiguza cyakurikiranwa mu ndimi zine zikoreshwa hano mu Burundi. Kera urabona yuko twaraba umupira mugabo ukumva amakomentari ariko raba mu gifaransa canke mu congereza, ariko tuca turiyumvira nka Star Times ni giki dushobora gukora, tuca dushiraho uburyo bwiza cyane ushobora gukurikirana izo nkino. Rero ikirundi urashobora gushira kuri BTV ku bakoresha Star Times, urashobora kuraba BTV iri kuri chaîne ya 781 canke 106. Mu Giswahili kuri chaîne ya Star Swahili 160 canke ku 400. Mu Congereza na hene ushobora gukurikirana uwo mupira kuri World Football, aho rero ni ku 254. No mu Kinyarwanda turafise chaîne yitwa Sport Magic iri ku 265, na hene urashobora gukurikirana izo nkino mu rurimi rw'iwanyu aho uri hose. Mu bijanye no korohereza abanywanyi nayifuza ko abanywanyi ba Star Times, decoder zose bazihanana ibiciro. Hariho decoder DTH, hakaba hariho na decoder ya DTT. Aho rero kuri DTH yahora iri ku mafaranga 65,000, mugabo tuca turiyumvira ukuntu dushobora gushiraho akandi karusho kugira ngo tugabanye gatoya kugira no Murundi ashobore koroherwa muri kino gihe c'inkino nibiriko birabera ku isi yose, kugira ngo ashobore kuryoherwa. Kuri irya decoder ya DTH twayikuye ku 65,000 tuca tuyishira ku 50,000, urumva yuko hari akarusho. Hama irya decoder y'ubwoko bugira kabiri, decoder ya DTT, nuko yahora kuri 55, tuca tuyishira ku 45,000 kugira ngo mwese mushobore koroherwa. Twibutsa ko izindi nkino z'umupira w'amaguru nk'igikombe c'umwami muri Espagne, igikombe c'Ubutaliyano, FA Cup mu Bwongereza na Bundesliga mu Budage hamwe n'izindi zibandanya kwerekanwa kuri Star Times ukoresheje kandi na application ya Star Times On. Jessica urakoze kandi kuri iyo nkuru wadutohoreje, akaba ari nayo nkuru ya nyuma isozereye amakuru yacu y'uno munsi. Reka nshimire bagenzanje bafashije kuyatororokanya, ntibagiye gushimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Ndabipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza aho muherereye ndetse mukurikirana n'ibiganiro bya BTV Burundi.